mbere yo kwikukira tumaze imyaka 60 turonse ubutwari bw'umuganwa atari umugani Doviko bwa gasore n'abarundi bari kumwe muri ico gihe ikorwa kitoroshe cyo kwirukana ava mahanga byadushikanyeko. Kuva Burundi bwikukiye inzego zitari nke zarabonye izuba, izindi zihasanzwe nazo zari zitezwe ko zisha zikomeza gusumba kwikukira n'ubwigenge. Muri izo nzego tuvuga harimo urwego rw'ubutungane rujeje gutunganiriza abarenganisho bagwituye mu gihugu cyose nkuko biri mu ngingo y'amajana 210 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ubwo rwego kandi rurangura amabanga yabo ataho bwegamiye, rurishira rukizana mu kurangura ayo mabanga nkuko tubisanga mu ngingo y'amajana 214 y'iryo bwirizwa tuvuzaho hejuru. Isirahamwe AJEBU GENDERINGINGO y'amara rirabona ko nubwo vyanditswe gutyo muri kino gihe hakiriho ivyokorwa kugira urwego rw'ubutungane rwigenge koko maze rubone gutunganiriza abagwituye wishira rukizana. Ibiranga bimwe bimwe urwego rw'ubutungane rwigenga nibiye: ubucamanza bwigenga burafata ingingo atagitsure c'umunyapolitike canke uyundi wese kibanje gukoreshwa. Ubucamanza bwigenga kandi bugomba kuba bufise uburyo bukwiye bwitunganirije bwo nyene kugira ngo bushobore gukora akazi kabwo atamakenga atantambara. Ubucamanza bwigenga bugomba ko ababugize ku rwego rwo hejuru bajaho bitorewe nabo basangiye urwego, badashizweho naho mu zindi nzego, cyane cyane urwego nshingwantwaro twita executive cyane imbere n'urwego rushiraho amategeko rukuva legislative. Abatogo bagomba kuba bakwije canke batowe hisunzwe ubuntu, ubumenyi hamwe n'ubukerebutsi. Ubucamanza bwigenga ababugize ntibategerezwa kuja barirukana canke bahindukurirwa aho bakorera kubera ko bafashe ingingo itanezereza uyufashe gute. Urwego rw'ubucamanza bw'u Burundi biribonekeza yuko itigenga cyane kandi ivyo bikabonekera mu mpande nyinshi. Ubwa mbere ho urwego rw'ubucamanza ni urwego rushigwaho kandi rimwe rimwe rukagenzurwa n'urundi rwego, no kuvuga urwego nshingwantwaro rukuva executive. Mu ngingo y'amajana 219 y'ibwirizwa shingiro turabona ko mu mabanga yabo abagize ubucamanza bagenwa n'iteko ry'umukuru w'igihugu bisabwe n'umushikiranganje w'ubutungane, inama nkuru y'ubutungane imaze kugira ico ibivuzeko. Nubwo vyanditswe uko, iciyumviro c'inama nkuru y'ubutungane ntikibwirizwa gukorerwako. Tukaba kandi tuzi ko umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane bose baturuka mu rwego politique rukuva executive nshingwantwaro. Birumvikana neza ko bishobora gushika n'ahatari imisi yose hakagenwa muri ayo mabanga abantu bashizwe imbere hatarinze kwisungwa bwa bumenyi twavuga, bwa bukerebutsi canke bwa buntu nkuko twamaze kubivugaho hejuru, ariko nyabona habanje kwisungwa izindi mvo. Ivyo rero biraheza mu nyuma bikagira ingaruka mbi cyane ku bwigenge no kudahengama vy'abategerezwa kuranga abagize urwego rw'ubucamanza. Biraheza bikibonekeza mu manza zirimwo abantu bakomakomeye muri bamwe bagize za nzego zibiri twavuga, hamwe no mu manza zirimwo leta aho itegerezwa gutanga indishi kubera amakosha yakoze canke yakozwe n'abayikorera. Iyo dusomye ingingo y'amajana 397 y'igitabo c'amategeko agenga ingene imanza z'amatati zitohozwa zikongera zikaburanishwa, turabona neza ko iyo abo mu ntwaro babona yuko ingingo yafashwe ifise agatosi k'umurengera, naho nk'iyo itanga ry'indishi y'ikirenga, baca bitura inama nkuru y'ubucamanza, nayo irashobora gutegeka sentare ntahinyuzwa ishashe mu bisata vyayo vyose gusubiramo urubanza ruteye ingorane. Kumva neza ko sentare imaze gutegekwa gusubiramo urubanza kandi kabitegekwa nabo mu kindi gisata atari vyiza cyane ku bwigenge bwa sentare.
ikindi kibonekeza nuko urwego rw'ubucamanza rutagira ububasha bukwiye bwo gushiraho no gutunganya amafaranga rukoresha. Kugira ngo urwo rwego rwigenge koko ni ngombwa ko ruba rufise ububasha bwo gushiraho no gutunganya bikwiye amafaranga rukoresha. Muri kino gihe igice kinini c'uburyo bukoreshwa n'urwo rwego gitunganywa n'ubushikiranganji bw'ubutungane, akaba ari mu rwego nshingwabikorwa pouvoir exécutif nk'uko twamaze kwivuga. Ikindi kibonekeza nuko urwego rw'ubucamanza rudakingiwe bikwiye n'ibwirizwa rirugenga le statut des magistrats. Uhereye kuva umucamanza akija mu kazi gushika akavemwo, ugashiramwo ivyo kumuhindurira akazi canke kumuhana, biraboneka cyane ko ahanini umushikiranganji w'ubutungane ari we afata ijambo. Ivyo bigatuma atabwigenge buboneka cyane, kuko ivyo vyategereza kuba biri mu minwe y'abakorana n'abo bacamanza nyene. Ikindi kibonekeza nuko uburemere bw'amabanga y'urwego rw'ubucamanza n'imishahara bidahwanye na gatonya. Imishahara abari mu rwego rw'ubutungane baronka uyigeranije n'uburemere bw'amabanga bajejwe aho bihuriye namo. Bitaye ko iyo mishahara iri munsi kure cyane iyo abo mu zindi nzego baronka, ni ukuvuga le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ivyo birashobora gutuma badakora imirimo yabo bagononokewe, gutyo bikagira ingaruka mbi ku mwimbu no ku benegihugu bonyene ubwabo bitura ubutungane. Ikindi kibonekeza kandi atari ciza cyane nuko urwego rw'ubutungane rimwe na rimwe rwinjizwa mu vya politike. Nkuko twamaze kubivuga, urwego nshingwabikorwa le pouvoir exécutif ari nabwo urwego rwa politike, nibwo ahanini rusanzwe rushiraho abagize urwego rw'ubucamanza. Birashika ko abizera muri ico gihe bategerezwa kuba ari abahengamiye muri ivyo vya politike kurusha guhengamira karangamutima k'urwego rw'ubutungane. Ivyo navyo biraheza bikagira ingaruka mbi ku ngingo canke amatohoza bigirwa n'abantu binjiye mu mwuga bafise iyo shusho. Icokorwa n'igiki kugira ngo urwego rwigenge koko? Ishyirahamwe AJEBU GENDERINGINGO rishikiriza ibi bikurikira. Ubwa mbere, ugusubiramo ibwirizwa rigenga urwego rw'ubucamanza. Abategetsi bakuru bo muri ubu rwego, ni ukuvuga umukuru wa sentare ntahinyuzwa hamwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, co kimwe n'abacamanza mu masentare makuru bagomba gutorwa n'abo basangiye umwuga, kandi hisunzwe ibikuru biranga ubukerebutsi, ubuntu n'ubumenyi. Ntibateza gushirwaho n'izindi nzego. Harakwiriye kandi gushirwaho ishure rikuru ry'ubucamanza, École supérieure de la magistrature, kugira abaja muri urwo rwego bategurwe bikwiye, hanyuma ingingo zose zijanye no gushiraho, gukura canke guhindurira abari mu rwego rw'ubutungane zofatwa n'urwego rwigenga kandi rutandukanye n'izo nzego zibiri twavuze, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Harakwiye kandi ugutunganya gusha inama nkuru y'urwego rw'ubucamanza. Abatwara urwego boba umukuru wa sentare ntahinyuzwa, hanyuma izindi nzego zigakurikiranwa canke zigashirwamwo uko bikenewe. Iruhande y'abakora mu vy'ubutungane, abagize inama nkuru y'ubutungane bose rukigwa bavuye mu bisata bitandukanye bikurikirana hagufi ivy'agateka kazina muntu mu gihugu. Inama nkuru y'urwego rw'ubucamanza kandi yoba ifise uburyo bukwiriye kugira ngo ikore neza akazi kago atawanja wangura. Ikindi cokorwa ni ugutunganya gusha imishahara y'abagize urwego rw'ubutungane, kuko idahwanye na gato n'akazi basanzwe bajejwe, kandi iri kure cyane ugereranije n'iyo abo mu zindi nzego basanzwe bafise. Ikindi cotegerezwa gukorwa no kureka urwego rw'ubucamanza bugashiraho ubwo nyene kandi bugatunganya uburyo ukoresha, kuko muri kino gihe siko vyifashe. Ikindi twibaza gikenewe cyane nuko abacamanza bo nyene ubwabo bo kuyumvamwo yuko bafise ubwigenge, bakabugwanira kandi bakagerageza kubuteza imbere aho bari hose. Niharambe ubwigenge bw'ubutungane, niharambe ukwikukira ku Burundi. Murakoze.